Abanyayisiraheli kandi ntibakunda Abanyayisiraheli. Uko nimba bakunda Abanyayisiraheli muze mwibaze ni yihe mpamvu ituma igihe Isiraheli yafatwa muri za 70 ingahe no kuvuga bayishiraho hariho Abanyayisiraheli ubwoko bw'Abanyayisiraheli banyabo birabura bakuwe muri Ethiopia. Uyu munsi udashobora kumenya ngo abo bantu bari he. Urabyumva? Barabajana muri Isiraheli barabazigiza intanga zabo barazizigiza kugira ngo ntibashobore kurondoka. Kubera iki? Nuko intumbero yo gushira Isiraheli hajya itari intumbero yo gushiraho igihugu ca Isiraheli c'Abanyayisiraheli, yari intumbero y'ahantu Amerika yofata hanyuma. Yes, turabona kuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho ayerere. So my name is Rem Promoter Bando Camera. Utarakora subscribe, like, share, comment baranyukora kugira ngo ibintu bigende neza. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Turi kumwe na Mr. Abdul Wimana. Bro, welcome. Asante sana ndugu yangu. Meze neza? Fresh sana kabisa, ndashima Imana. Rwaduhevye bro. Ndugu yangu n'ubuzima. N'ubuzima, ibi biganiro tubikora bitugoye, bifata umwanya. Biba bisaba yuko umuntu aba afise umwanya ukwiye kugira ngo icuza kubwira abantu ubabwira ikintu cumvikana kandi wiyumviriye ko atari uguhubagurika. Urumva rero bisaba umwanya wo kubitegura, ukakora ubushakashatsi, ukarondera, ugacukumbura. Rero uwo mwanya y'ufatanya no kurondera ubundi buzima busanzwe rimwe ucusanga hari igihe bihakwa kukugora kabisa. Abantu baratwandikiye cyane batubwira ati turakeneye amakuru yo muri ariko arabayisi yose Israeli za Iran hariya. Uno musi no tuza gukubitira cyane. Ngenda ndakubaza Bwana Abdul, kubera iki imisi yose izi ntambara hagati ya Israeli n'Abarabu zigumaho buri myaka ni kubera iki? Urumva iyi kwanza ijyanye n'intumbero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko ubwa mbere hoho abantu ikintu bategerezwa kumenya nuko buriya Isiraheli ntibaho, ijya ni Amerika. Rero kandi igituma Amerika iba hariya ni ibintu ahanininya bitajanye no kuvuga ngo n'amahoro n'umutekano. Amerika iri hariya kubw'inyungu. Inyungu zifatiye na cyane ku bijanye n'amazi. Urumva abantu benshi bujya ntibabizi. Amerika hariya ihari ku ego nivyo hari igitoro nico gikunda kuvugwa n'ibindi bintu by'ubutare, mugabo abantu benshi ntabwo baza bamenya impamvu ya mbere y'ukuba bijya bintu biba ni impamvu y'amazi. No kuvuga yuko urazi yuko Amerika n'Ubwongereza n'ibindi bihugu bimwe by'Iburaya bisa n'ibidakora ku nyanja neza. Hanyuma rero ariko niwaza kuraba ku isi ubudandaji bwa mbere bukogwa canke ubwikorezi bw'ibidandazwa ku isi bujya 80% bukorerwa n'ubwikorezi bwo mu mazi. Rero nukuvuga nimba ubwikorezi bw'ibidandazwa bukorerwa mu mazi, umuntu afise amazi niwe aba afise amafaranga. Bitandukanye gose n'ibintu abantu biyumvira. Bitandukanye cyane n'ibintu abantu biyumvira. Kijya n'ikibazo c'amazi cyo gushaka
urabizi yuko abantu barabizi yuko ibyiza byose byo ku isi abazungu baba bashaka yuko byitwa ibyabo biba ari ibyabo. Nico rero gituma Amerika ishaka gufata kajya karere ko mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo yiganzire inyanja zihari. No kuvuga ngo aba ariyo ifise novuga nk'uburenganzira bunini nyakuri zijya nyanja zihari zicishwamwo ibidandazwa bijanwa habija hariya biva hariya bija hariya. Niyo mpamvu ni nayo mpamvu bateretse Isiraheli hajya. Nta yindi mpamvu kuko Isiraheli ubwa mbere ho nagira ndakubwiye ngo Isiraheli ntibaho no kubera yuko bajya aba Netanyahu mubona bajya sabanya Isiraheli. Sabanya Isiraheli kandi ntibakunda abanya Isiraheli. Uko nimba bakunda abanya Isiraheli muze mwibaze ni yihe mpamvu ituma igihe Isiraheli yafatwa muri za 70 ingahe no kuvuga bayishiraho hari abanya Isiraheli ubwoko bw'abanya Isiraheli banyabo birabura bakuwe muri Ethiopia. Uyu munsi udashobora kumenya ngo abo bantu bari he. Urabyumva? Barabajana muri Isiraheli barabazigiza intanga zabo barazizigiza kugira ngo ntibashobore kurondoka. Kubera iki? Nuko intumbero yo gushira Isiraheli hajya itari intumbero yo gushiraho igihugu ca Isiraheli c'abanya Isiraheli, yari intumbero y'ahantu Amerika yofata hanyuma igakora ubudandaji neza, ntabwo ari impamvu y'abanya Isiraheli. None Bwana Abdul, izi ntambara ziko ziraba muri Israel na Iran, dufate ko hari aho bihuriye n'imyemerere ya Kikristo na Kisilamu? Twebwe kubera yuko twajanwe mu bintu by'amadini cyane, kandi Isiraheli ikaba yanditse mu byanditswe byeranda, twita byeranda ariyo za Bibiliya n'iki, twebwe niko tubifata. Ariko ku by'ukuri siko biri, ntabwo ari intambara ifatiye ku byerekeranye n'amadini. Ni nka kujya nakubwiye yuko ni ibintu bijanye n'amazi, ariko kandi hakabamo n'intuzenya no gushaka kwagura. Abantu baze babiraba, ndashobora kuguha nk'akarorero mu ntambara zose zabaye hajya, mwarabonye yuko ahantu hose Isiraheli igwanye igafata icihashira abantu bayo, haba muri Gaza, ibice bya Gaza Isiraheli maze gufata uyu munsi ntibibamwo abanye-Palestine, bibamwo abanya-Isiraheli. Ni ukuvuga ni intumbero yo kwagura. Ni ukuvuga ngo Amerika wanashaka nta nubwo inakeneye abitwa abanye-Palestine hajya ahantu. Niyo mpamvu wumvise yuko Trump yigamba yuko bakwiye kubaronderera ahandi hantu babashira. Ibi bariko barabasabira n'ibihugu byo bakira, kuko hariya ntibikenewe. Hakenewe yuko Isiraheli yaguka ikaba nininya, bajya abantu bakahabakura. Urumva rero ntaho bihuriye n'imyemerere, ahubwo n'ubudandaji. N'ubudandaji sinzi yuko abantu babibonye mu minsi heze, harabaye intambara muri Syria, barakuraho Perezida Bashar al-Assad, sibyo, wa Syria. Ni iki cyatumye bakimara kumukura ku butegetsi Isiraheli kigenda kwikatiraho udupande kuri Syria? Nukubera yuko Isiraheli ishaka kwaguka, bashaka kuyagura bayigire igihugu kinini.
rero burya Irani ahanini za Irani nabijya bihugu bindi bigwana na Isiraheli ni mu buryo bwo kugwana ku bihugu byabo canke kuri gakondo yabo ku mamuko yabo ntabwo ari ukugwanya Isiraheli ngo kubera yuko badahuje imyemerere kubera ko uramutse uvuze ku myemerere abantu benshi twebwe duca twiyumvira yuko abanya-Isiraheli babagwanya kubera yuko ari abakristo ariko jewe ku byonzi ibyo maze kubona kandi novuga yuko ari ibintu nafatiye umwanya nkabiraba abakristo muri Isiraheli bangana n'ibice 4% muri Isiraheli abakristo nibice 4%, 4%. Abantu babitahure neza. 4%. Muri hama abayisilamu nibice 19%. Abayisilamu muri Isiraheli. Hama ibindi bice byose bisigaye n'abantu bita basenga mu idini rya Kiyahudi. Batemera ubukristo batanemera n'ubuyisilamu. Urabyumva? Urumva rero ntaho bihuriye n'intambara y'ubukristo n'ubuyisilamu kuko Isiraheli ntabwo ari abakristo. Bo barabakristo gute akaba y'abakristo 4%. Banasumbana n'abayisilamu. Kandi tumva kari ubukristo bwazananye. Oya. Ubukristo ntabwo bwazananye muri Isiraheli. Ubukristo n'ubw'abaroma. Yesu niyo yamuka. Yesu nimba ariyo yamuka mugabo ubukristo siyo bwazananye. Ubukristo bwazanywe n'abaroma. N'abaroma ya. Ariko byarisanze yuko Israeli nayigira abakristo benshi ariko ravyuka. Aho rero niho umuntu akwiye kwiyumvira ati kubera iki atariho hari abakristo benshi. Abantu baca bakubwira ngo nukubera ngo atamuhanuzi yemegwe iwabo. Ibintu by'amadini abantu baze bareka kubishira cyane muri zijya ntambara zabari abantu biratandukanye gose. Yego. Ya. Kubera iki kindi kibazo cya nyuma, kubera iki none Amerika idashaka kwerekana ko iri nyuma ya Israeli mu y'intambara. Ni kubera iki? Urumva mbo mwarabibonye ahanini iyo Amerika igiye kugwana n'igihugu ibanza kumenya ubushobozi gifise. Iyo itaramenya ubushobozi gifise ntabwo yiyerekana. Kubera yuko kimwe mu bintu Amerika iratinya gutsindwa mu rugamba kubera yuko nibyo bica byerekana yuko itakiri puissance. Urabyumva? Puissance mondiale ya. Rero nahajya ahanye bijya mwabonye Amerika ubunye muri uyu mwanya turiko yamaze kwiyerekana ngira ngo yagiye yafashe indege iraja gutera ahantu hari imije ishika kuri 3 hari yateye ahantu hari novuga ihinguriro ico twita nk'ihinguriro ryo mu kuzimu. Bavuga yuko ari ijya nucléaire riri mu kuzimu. Mugabo nagira ndababwire yuko impamvu ya mbere yatuma Amerika idashaka kuja muri iyi ntambara ngo ivyerekane hariho imvo nyinshi ariko imvo nyamukuru nukudashaka gutsindwa. Imvo nyamukuru nukudashaka gutsindwa kubera yuko bashaka kubanza kuraba ngo Irani yo bifise igiki cyo dukubita. Hama imaze kubona niyo mpamvu wabonye na Isiraheli wanashaka igihe yatera Irani ntabwo yarizi yuko ari kujya bimeze.
aho byatangaje n'abantu benshi urazi yuko abanyayisiraheli bariyemera cyane, ariko iyo tuvuze ngo Isiraheli ni ikintu kigenda cinyegeje citwa Isiraheli, mugabo inyuma yaco hari kiri mu gitutu ca Amerika. Bijya ni Amerika yabikoze kugira ngo irabe ubushobozi bwa Irani, hanyuma iyikubite, hanyuma kuko Irani niyakubitwa hajya, Irani niyakubitwa, ibihugu byose bisigaye bizoba byoroshe kubishikira, hanyuma ubwo bwami bwabo bashaka kwagura rero bwaguke. Ni ukuvuga kimwe mu bihugu byari bigiteye ubwoba Oxida kugira ngo ishobore kwiganzira kajya karere, igihugu cyari kikibateye ubwoba cyari Iran. Nimba abantu barabibonye, Isiraheli iyi ntambara iyitangura yavuga yuko ari ukugwanya gukora Iran ngo ntikore ibigwanisho ruhonyanganda, ariko twibuke yuko ibigwanisho ruhonyanganda na Isiraheli bifise na Amerika irabifise, ariko ni kubera iki badashaka yuko Iran itunga ibigwanisho ruhonyanganda? Urumva rero bavuga yuko bagiye kugwanya ibigwanisho ruhonyanganda, ariko uyu munsi warabonye yuko intumbero yahindutse, ubu bashaka gukuraho ubutegetsi. No kuvuga rero bujya butegetsi ni ubutegetsi bukunzwe n'abene gihugu, ngira ngo ubu wabibonye yuko abene gihugu ba Irani aribo bagiye mu mabarabara bariyamiriza Isiraheli, baravuga ati ni muyikubite. Niho haciye hatangura gukorana bijya bigwanisho bidasanzwe, misile imwe iza yaja gushika kuri tageti yaho bayirungitse igaca ivamwe ibisaso 200 bihambaye. Rero novuga yuko nuko bimeze, nta abantu ntibabyitiranye, abantu ntibitiranye Amerika ngo bavuge ngo Isiraheli ngo irikigwana n'abayisilamu, ngo n'ubukristo, ngo ni intambara z'ubukristo n'ubuyisilamu. Sibyo, ni intambara z'inyungu za Amerika. Urabyumva? Hama Amerika yari yatanguye gusa niyinyegeza kugira ngo, kubera urazi yuko, ndabibutse yuko buriya iyi ntambara yatanguye Amerika na Iran bari mu biganiro. Rero Amerika yama yinyegeza inyuma y'ibiganiro mu ntambara zose ikora, hanyuma igaca ruhinga nyuma ikaza kukubundura, byitwa yuko muri mu biganiro wowe ikugotweshe ikwereka yuko muri mu biganiro, hanyuma iguca inyuma ikubundure. Ni byo bintu ikora. Novuga rero yuko ari uko bimeze. Nayo makuru ndabifiseko. Reka tugushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane. Kadushimira abantu bose bakora dukurikirana, batarakora subscribe, like, share, comment, bandanye ukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane.